ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntagire ugutwara igisibo cawe. Jewe ngiye kuyaga namwe, nitwa Abeli Mbonimpa. Muri kano kanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana ritubwira ngo gushira amanga nk'abashaduraka. Mwene data, urabe yuko woba umaze gushika ku rwego rwa Shaduraka, urwego rwa Meshake canke urwego rwa Abedunego. Bariya bantu nibo tugiye kwigako. Muri kino gihe turimo birashakirwa tuje kuri urya rwego, tuje hajya ahantu bari bageze. Cane cane iri jambo ry'Imana rije kubwira umwene data wese aho uri hose uri muri gurupe bamaso. Iyi gurupe bamaso ni gurupe yashizweho n'Imana. Imana iragomba yuko muri gurupe bamaso abantu bakanguka. Imana iragomba yuko abantu bari muri gurupe bamaso batangura kugera ikirenge nko muca Shaduraka na Meshake na Abedunego. Imana iriko iraforoma abantu bo muri gurupe bamaso kugira ngo baze bashobore guhagarara mu bishinga ntahe, baze bashobore guhagarara mu nkomezi. Mwene data, mbega woba witeguye kwigishwa? Woba witeguye guhagarara muri ico gihagararo? Erega uno munsi turi mu bihe vyo guhangana na Babuloni. Tugiye kuganira ku nkuru ijanye n'abasore batatu bahanganye n'umwami w'i Babuloni. Yahagaritse igishushanyo. Ico gishushanyo ijambo ry'Imana ritwereka yuko cari gifise amatambwe 60 y'ukuboko uciriye mu nkokora, no kuvuga imetero 30 z'ubuduga hejuru. Amatambwe 60 y'ukuboko uciriye mu nkokora, cari kirekire. Abari hehe bose barakibona. Cari kijeya, cari kigatanya. Ico gishushanyo ni cagaragaza yuko vya bigatanya bimwe vyahozeho mu gihe cyo kuri Nowa, vya bindi vyatumye isi irimbuka, nivyo uwo mwami yarazanye kugira ngo babe ari ico basenga. Ibigatanya vyarasengwa kuva kera, vyarasengwa. Nico catumye isi irimbuka. Isi yo kuri Nowa yarimbuwe n'ibigatanya. Babahizi barurangiranwa, bamwe baza baratikiza bakica bakonona. Nivyo vyagarutse umwami Nebukadineza aba arico yifacisha kugira ngo akandamize abanyagihugu, akandamize ibihugu yatwara, akandamize isi yatwara. Isi yagiye munsi y'ubushobozi bw'ico kigatanya kugira ngo abantu bose bagisenge. Abantu basenga ico gishushanyo bari abantu b'inzego zose. Tugiye kuraba abantu basenga ico gishushanyo abaribo. Daniyeli igihimba ca 3 umurongo wa 3. Nuko ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama bakuru n'abazezwa bintu n'abacamanza n'abashinga ntahe n'abatware bose bo muri izo ntara bakoranywa no guhezagira ico gishushanyo umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Nuko bahagarara imbere y'ico gishushanyo yahagaritse. Umusiguzi asemerera n'ijwi rirenga ati, yemwe moko n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe, ngibi ivyo mugezwe. Ngo nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri n'ivyitwa sumponya n'ibindi vy'ubwoko bwose bivuzwa, muce mwikubita hasi musenge iki gishushanyo c'izahabu umwami Nebukadineza yahagaritse. Ariko umuntu wese atikubita hasi ngo asenge, muri ako kanya aca atererwa mwitanure ry'umuriro uhinda. Bene data, abakuru, abahambaye, ivyegera vy'umwami, nukuvuga ngo aba vice perezida, abashikiranganji, abakoroneri, abariyetena, abamajoro, ababuramatari, abamusitanteri, abantu mu inzego zose, bose bahamagawe kuba aribo bazunguruka ico gishushanyo kuza kugihezagira. Hanyuma rubandanya mwinshi abanyagihugu nabo bakaza bakunama bagapfukama munsi y'ico gishushanyo umwami Nebukadineza yahagaritse kugira ngo bagisenge. Mwene data, amakuru yose wahawe akubwira ibijanye na Babuloni. Iyi niyo nkomoko ya Babuloni. Ngiyi inkomoko ya Babuloni. Ejo wundi nibakubwira bati Babuloni yari imeze gute, uzomenye yuko Babuloni hari ahantu umwami Nebukadineza yari yashinze urujeya, urugatanya rw'urugirwamana. Aca ategeka yuko
abantu bose bo ku isi bategerezwa kugisenga. Ico bita nouvelle ordre mondiale yo gutegeka yuko abantu bose bategerezwa gusenga ico gishushanyo. Kera nta matelefone yariho, kera nta mamikoro yariho, kera nta communication zariho, kera nta internet yariho. Vyashakirwa yuko abantu bose bararikana, hanyuma bakaza, hanyuma bose bagazunguruka, maze abatware n'abakuru n'abategetsi bagakontorora. No kuvuga ngo abapolisi n'abandi bajejwe umutekano barasuzuma bakaraba yuko atanumwe yavyuye umutwe mu gihe cuko bariko baravuza inzumbete, bariko barahimbaza batazira. Mwene data, muri iki gihe biratugaragariye ko birashitse kuri twebwe aho amategeko ariko araza avuye ukuru ava mu bihugu biteye imbere ku isi, bitegeka yuko abantu bose bategerezwa kwicancisha bose kugira ngo bitere urwo rushinge. Mwene data, uru rushinge n'intumbero yo gusenga abadayimoni, n'intumbero yo gusenga ikigatanya. Ikigatanya citwa korona. Korona cabaye ikigatanya, korona cabaye igihangange, korona cabaye ikintu gikomeye yuko umuntu wese atuye ku isi ategerezwa kucubaha, ategerezwa kwifata, agapfunga umunwa, akishako masike, maze yamara kuyishirako. Hanyuma rero sivyo gusa, maze agaheza agaca afata akavanga amaraso yiwe akayavanga n'amaraso y'ico kijeya, kugira ngo habeho kunywana, habeho guhuza. Ivyo bita gukora mariage, gukora ubukwe, kuvanga n'abadayimoni, kugira ngo abantu bavangane n'ibijeya, bavangane n'ibigatanya. Mbega ibi bintu bariko baratuvanga bashaka gushira mu maraso bituruka hehe? Inkomoko yiva hehe? Mwene data, uru rushinge ruza kuja hari imbere muri kamere muntu, kugira ngo rugende kugobotorayo ivy'ubuhinga n'ubuhinga bukomeye. Hari ivyo bita ADN, y'inkomoko yuko umuntu yaremwe, ukuntu Imana yakugize, igituma warabaye mugufi canke ukaba muremure, canke ukavyibuha, canke ukonda, canke ukagira umushatsi wirabura, canke ukaba uw'inzobe. Uko wabaye kose hariho ico bita ADN. Irya ADN rero bagenda hari indani kuyifata, bakayinjizamwo ayo yandi maraso y'ico kiremwa atabuze gituruka, maze cashikayo kigaca gifata ikibanza kigatangura gukontorora. Mwene data, twibuke yuko Nebukadineza intumbero yiwe kwari kubuza abantu gusenga Imana yo mwijuru, kwari kubuza abantu kutagira indi Mana basenga, kugira ngo basenge igishushanyo yahagaritse, ikijeya, ikigatanya gisumba abantu. Cari gifise metero 30. Izi metero bitwibutsa Goliyati, ariko twibuke yuko Dawidi yamunesheje mu izina rya Yesu, amaze gutera ryabuye mu ruhanga. Goliyati yaratembagaye, maze Dawidi ariruka amuca izosi aramutema. Maze amaze kumutema, Abisirayeli baca barabonerwa, maze biruka ku Bafilisitiya, maze babirukako barabanesha mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data rero, ndagira nkubwire yuko nawe ugomba guhagarara muri ico kibanza nk'ica Shaduraka na Meshake na Abedunego, kubera yuko muri groupe b'amaso Imana irabakanguye, Imana irababwiye ngo hagarara mu kibanza ca Shaduraka na Meshake na Abedunego. Aho uri hose, igihugu cyose urimo, intara yose urimo, ururimi rwose uvuga, akarere kose urimo, mwene data, waba warize waba utize, aho uri hose, ndagira ngo uhagarare mu kibanza ca Shaduraka na Meshake na Abedunego, maze wongere kumenya ko Shaduraka na Meshake na Abedunego barasozereye neza. Abenshi bari bibaza yuko bari bagerewe gupfa, ariko bapfuye bisaziye, bapfuye neza. Nukuvuga ngo wa muriro ntiwabashitse ko, ariko babaye abashinga ntahe bo guhamya. Nuko rero reka turabe ugushira amanga kwa Shaduraka na Meshake na Abedunego. Daniel igihimba ca 3 umurongo wa 16. Shaduraka na Meshake na Abedunego bishira umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi.
ariko naho bitoba bityo umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Haleluya! Bene data, Shaduraka na Meshake na Abedunego bahagarara imbere y'umwami Nebukadineza yaganze ibihugu byose byo ku isi. Baramubwira bati, ntiturinda kugira amajambo menshi dusyogozanya nawe, ntiturinda ibintu byinshi byo kwirirwa turihohora, nta byo kwisigura, nta byo kwirirwa turasaba imbabazi, nta byo kwirirwa turasaba ikigongwe. Ntitwoshobora gusenga ico kijeya, ntitwoshobora gusenga ico kigatanya, ntitwoshobora kwemera kuja munsi y'urwo rugirwamana. Imana dusaba izoshobora guhagarara ituneshereze. Imana dusaba yiteguye kudutabara kugira ngo dukize iryo tanure ry'umuriro uhinda. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko wewe mu Kristo aho uri hose, ndagira ngo nkubwire ngo uhagarara ushikamye, ntutinye. Nayo niwamara gutinya hoho, erega abantu bafise ukwizera, iyi korona ni ikintu c'ikigeragezo kije kugerageza bari mu isi kugira ngo barabe basuzumwe ukwizera kwabo. Nawe rero shikama, ushira amanga, umenye yuko niwizera ukavuga ati jewe guhera uyu munsi ndagomba ko mera nka Shaduraka na Meshake na Abedunego. Ino kuvuga ngo iyo korona ntizogushikako, iyo korona ntizokubahuka, iyo korona muri ico gihe rero bigiye gushika muri iyi minsi aho abantu bose bo ku isi bazokwiteza urwo rushinge. Biraje bishike aho umuntu wese azokwiteza. Usange mu muryango wanyu, usange uwo muvukana, usange umukenyezi wawe canke umugabo wawe yamaze guhitamwo kugwiteza kubera ubwoba, kubera kwanka kwicwa, kubera kwanka gutotezwa, kubera kwanka kuburabuzwa, bitewe n'umushinga arimwo, bitewe n'akazi arimwo, bitewe n'uruganda arimwo, bitewe na sosiyete arimwo, uzosanga yamaze kugwiteza. Hanyuma rero nawe aho uzoba usigaye wamaze gufata ingingo yuko uri Shaduraka na Meshake na Abedunego, uzokwisanga uri wenyene. Muri ico gihe wamara kwisanga uri wenyene, ndagira nkubwire yuko ugomba guhagarara ushikamye. Benshi bazokwibaza bati, uyu rero ko atagwiteje agiye gufatwa na korona, ariko uzosanga utani hano umutwe, uzosanga utani hano umusonga, uzosanga atana kimwe wabaye, uzosanga uhagaze mu nkomezi, ahubwo uzosanga unepanepa, uzosanga uvyibushe, nukuvuga umeze neza, atangwara urwaye mu izina rya Yesu, kubera yuko Imana iraje yerekane muri iki gihe. Iki ni ca gihe twabwiwe cyuko abashinga ntahe bazogenda mu bushobozi, bazovuga mu nkomezi. Nawe ndagira nkubwire ngo tangura rero kwimenyereza, umenye yuko Imana igushizeho kugira ngo ube umushinga ntahe wo guhamya, ube umugabo wo kwemanga, wo kwemangira Yesu Kristo, kubera yuko iki gihe ari igihe cyo kuvugira Yesu Kristo no kumwemangira. Maze rero niwahagarara mu nkomezi, korona ntizogushikako. Nubwo abandi bose baziteza inshinge, ariko wewe uzokwisanga uri mu nkomezi, uzokwisanga atana kimwe wabaye. Haleluya! Ni muri ico gihe benshi bazotangura kwibaza ibibaye, bazokwibaza ivyo ari vyo, maze bibananire, bibabere amayobera, kubera yuko dufise Imana. Haleluya! Turafise Imana, turafise Yesu Kristo. Turabona yuko umwami amaze kumva yuko batemera gusenga ico gishushanyo, yaciye ategeka yuko bongeza itanure ibiheta ndwi kugira ngo babateyo, maze babaturire, babaterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Maze rero Shaduraka na Meshake na Abedunego barabafata, barababoha, batangura rero kubazungagiza ngo babaterere muri iryo tanure. Maze babatererayo uko bakabaye, uko bacambaye impuzu zabo, babaterera muri iryo tanure. Ariko ndagira nkubwire igitangaza, muri ico gihe nyene bakibatererayo, abagabo bari babafashe babatereyeyo, abo bagabo nibo baciye bafatwa n'urubeya, maze bose barasha baratongoka. Ariko Shaduraka na Meshake na Abedunego bamaze gushika muri iryo tanure, basanga hari Imana. Haleluya! Basanga Yesu yabategereje. Haleluya! Basanga hari umumarayika yabategereye. Haleluya! Mwene data, hari umumarayika gutegereye. Twibuke ya Zaburi ya 91 ivuga ngo Imana izotuma abamarayika bakuragire kugira ngo ntutsitare kwibuye. Ni muri iki gihe rero abera bisumba byose bagiye guhagarara mu nkomezi, bagiye guhagarara mu bushobozi. Ndagira nkubwira ngo uje mu bwigobeko bwisumba byose, uje munsi y'igitutu c'ishobora byose,
uje muri protection kandi wumve ko uhagaze mu nkomezi, kuko Imana yiteguye gukora ibitangaza muri bino bihe, yiteguye gushingira intahe ijambo ryayo muri ibi bihe. Ntutinye, ntucike imbuto, nturanduke umutima. Ndagira ngo nkubwire ngo wewe mwene data wahisemo inzira ya Yesu, ntucike imbuto. Imana yacu igiye gukora ibitangaza. Haleluya, haleluya. Reka turabe ukuntu vyagenze ku murongo wa 24. Maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga, abaza abajanama biwe ati, mbega harya ntitwatereye mu muriro abantu 3 baboshwe? Bishira umwami bati, koko nabo mugenzi. Arababarira ati, erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa 4 isa niwe mwana w'Imana. Haleluya. Imana yacu yacirungika marayika agenda kubakiza, abakingira wa muriro, abakingira ca kibengebenge, ntaco babaye. Mwene data, Imana yiteguye gukorera ibitangaza. Abantu benshi bagiye guhagarara ku masezerano, abantu benshi bagiye guhagarara mu bushobozi bw'Imana. Imana yiteguye gukingira umuntu atazotinya iki kiza ca corona. Mwene data, ntucike ivutu, nturanduke umutima, nubwo utazokwiteza urwo rushinge. Ndagira nkubwire yuko hariho urundi rushinge rw'Imana, hariho iyindi protection y'Imana, hariho iyindi assurance. Uno munsi Imana irasezeraniye abazoyizera bose yuko ari igihe ciza cyo gushingira intahe. Si ukuvuga yuko utazopfa, si ukuvuga yuko nanje ntazopfa, kuko abantu bose bagerewe gupfa rimwe. Ariko ndagira nkubwire yuko Imana igomba ize yikorera igikorwa cayo muri kino gihe ca none, kugira ngo ishingire intahe ijambo ryayo. Nico gituma rero natwe tugomba kumenya yuko tugeze muri ca gihe ca Babuloni. Babuloni igiye gusenyuka, Babuloni igiye gutongoka, Babuloni igiye kurimbuka. Rero kuko igiye kurimbuka, Babuloni yamaze kumenya yuko urubanza rwayo rwashitse, none igomba ihitanishe, igomba ijaniranye, ifate n'abandi kugira ngo nabo bafatwe. Ariko ndagira nkubwire yuko aho abana b'Imana bari hose hararinzwe kandi harakingiwe. Haleluya. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ku murongo wa 26, maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashira ijwi hejuru ati, yemwe Shaduraka na Meshake na Abedunego, mwabasavye b'Imana isumba vyose, nimusohoke muze hano. Nuko Shaduraka na Meshake na Abedunego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Maze ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico ubagira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyinjiro yabo ataco yabaye, haba n'akarangu k'umuriro bonukako. Haleluya. Imana yacu habwa icubahiro. Ugiye kurindwa nabo mu nzu yawe bose, ugiye kurindwa n'ivyawe byose. Korona ntaco izokugira. Kino gihe rero wa mwansi nawe atanguye kaza umurego kugira ngo abantu bose abatazokwiteza izo nshinge uzosanga ata pasiporo bafise, abatazokwiteza izo nshinge uzosanga batemerewe kuja mu isoko, abatazokwiteza izo ncanco uzosanga batemerewe kuja mu ishuri, uzosanga baburagijwe, baburabuzwe, ni ukuvuga batotezwe, abandi batangure kunenwa, usange hari ikibazo gitanguye kwaduka. Mwene data, ariko ndagira nkubwire yuko ngo uzoshikame, uzorinde, uzokomeze, uzoshiramanga, ntucike ivutu. Nico gituma uno munsi ndagira nkubwire ngo uhere iyi saha utangure gukora imyitozo. Haleluya. Uhere nonaho ukora imyitozo, ukora imyimenyerezo. Imyimenyerezo ndagira nkubwire ngo niyihe? Imyimenyerezo nkubwira no gusenga. Utangure gusenga, utangure gusenga, ukomeze usenge, usubire usenge, kandi ufata umwanya wo gusenga Imana, usenge mu nkomezi. Haleluya. Imana yacu yiteguye kuza mu nkomezi zayo kugira ngo irinde abasavye bayo. Nico gituma niyagusanga mu masengesho izoguhera inkomezi, niyagusanga uri mu cumba izoguhera inkomezi, niyagusanga uri mu bushobozi izoguhera inkomezi. Nagira ngo ndemeshe abantu bafise imitwaro itandukanye yuko iyo mitwaro mugomba kuyishira mu gusenga. Haleluya. Nagira ngo mbwira abantu bakunda kuja mu masengesho kwisonzesha yuko ari ico gihe
kino gihe nico gihe cawe cyo gusenga, nico gihe cawe cyo kwisonzesha kugira ngo wambikwe inkomezi. Haleluya. Abantu bari baraciye mu kigeragezo cyo kubanza gusuzumwa kugira ngo basuzumwe maze barabwe yuko bahagaze mu nkomezi. Turabona yuko inkomoko y'aba bantu bari babanje gucishwa mu ruganda baravugutigwa maze kugira ngo bashobore gucishwa mu ishuri baciyemwo bageragejwe iminsi 10. Haleluya. Daniyeli igihimba ca mbere umurongo wa 11 haratwereka ukuntu babanje guca mu ishuri ryo kugeragezwa iminsi 10. Haleluya. Nuko Daniyeli aca yinginga umubwiriza uwo wa mukuru w'inkone yashizeho kuraba ivya Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya, ati ndakwinginze utugerageze twebwe abasavyi bawe iminsi 10, baduhe indya z'insoromano abarizo turya n'amazi yo kunywa, uheze uze witegereze mu maso hacu no mu maso h'abasore barya ku vyo kurya vy'umwami, maze ukuzobona bimeze abari kuzotugenza twebwe abasavyi bawe. Haleluya. Daniyeli na Meshake na Abedunego na Shaduraka bari barabahinduye amazina. Shaduraka bamwita Azariya, nuko Mishayeli, abo bose ndetse uko bari bane, Daniyeli na Shaduraka na Meshake na Abedunego, bo bahisemo kurya indya z'insoromano kumara iminsi 10. Hariho kugeragezwa kumara iminsi 10. Mwibuke yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko isi igiye kugeragezwa iminsi 10. Mwene data, korona ije kugerageza abantu cyane cyane yuko ijambo rivuga ngo kwizera ugomba gusuzumwa kugira ngo wewe mu Kristo washingiye intahe yuko wabatijwe uri mu Kristo uragomba kugira ngo ugezwe ushigwe ku munzani usuzumwe kugira ngo barabe neza yuko uri mu Kristo. Umuntu yizera ntazofata urwo rucanco kubera yuko urwo rucanco ni ikimenyetso kigaragaza yuko wizeye ivyakozwe n'amaboko y'abantu, yuko wizeye ivy'abantu ariko utizeye Imana. Mwene data, nimba wizeye Imana ntaco uzoba. Shaduraka na Meshake na Abedunego ntibigeze bizera abantu, ntibigeze batinya abantu, ntibigeze batinya Nebukadineza. Yari umwami akomeye, yari umwami ahambaye, ariko batinye Imana. Ndagira ngo nguhe kubwire nti ibanga rihari no gutinya Imana. Utinya Imana ntutinya abantu, utinya Imana ntutinya umwana w'umuntu. Muri kano kanya rero n'akanya kawe kugira ngo umenye yuko hariho igeragezwa. Daniyeli yabanje gusaba yuko aba bantu babanza kugeragezwa. Shaduraka na Meshake na Abedunego babanje gukora teste kugeragezwa kugira ngo babanze basuzume. Hanyuma rero bamaze kubasuzuma basanze inyuma y'iyo minsi 10 ahubwo basumbya akaranga abandi ndetse n'ubwenge, bari bafise n'ubwenge gusumbya ubw'abandi basore b'i Babuloni. None rero mwene data, nawe mu gihe uzo uticanjishije urwo rucanco uzosanga ufise akabiri keza, uzosanga ufise protection gusumbya abajya bicanshishije. Mbere usanga ngo n'abajya bicanshishije bazogumana vya bimasike ku munwa, yaba uwicanshishije n'uticanshishije n'uwicanshishije bose bafise vya bimasike ku munwa, nta tandukaniro rihari. Ariko ndagira nkubwire ngo wewe ugiye kwizera Yesu, muri byose uzogira umubiri mwiza mu nkomezi z'Imana kubwo gusenga no kubwo kwizera. Ariko umuntu yicanjishije ubu hagiye kubaho itandukaniro ry'abizera n'abatizera. Haleluya. Babandi mu gihe ca Gideyoni bamwe banwa barinze gupfukama, abandi bakanwa barinze gukoresha ibiganza. Niko Imana iriko irasuzuma abizera n'abatizera. Haleluya. Imana iriko irasuzuma abiyita abakristo n'abataribo. Imana imwe irasuzuma abiyita abakozi n'abataribo. Imana imwe irasuzuma abiyita abasenga n'abadasenga. Ubu rero amakuta arageze, ubu rero utiga burageze, igihe kirageze n'ikinyene kugira ngo uwakijijwe asuzumwe, uwera yezwe, uwandura yandure. Yesu aravuze ati ehe ndaza vuba kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya. Haleluya. Nico gituma rero Yesu Kristo aravuga ngo mu vyahishuro Yohana igihimba ca 2 umurongo w'10 haravuga ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe, ehe uwo murwanizi agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa iminsi 10.
wamuyoboka gushitsa kugupfa nanje nzoguha igisibo cy'ubugingo uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero unesha ntaca urupfu rwa kabiri ruzomugira. Haleluya. Yesu aravuze ngo ntutinye. Uwo murwaniza agira atume bamwe bashirwa mu munyororo, abandi baburagizwe, abandi babuzwe kuja mu isoko, abandi babuzwe kuja gukora mu masosiyete nkuko abandi bose bazogenda gukora mu mashirahamwe, abandi babuzwe kuja mu mashuri nkuko abandi baja mu mashuri, kubera yuko batikingiye bazonenwa usange babashize ukwabo. Ariko ndagira ndabwira ngo ntutinye. Haleluya. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe, ntutinye kuko uwo murwaniza agira atume benshi bashirwa mu ibohero. Uzoshirwa mu ibohero. Hariho benshi bagiye no kugaranirwa mu dukambi, hariho udukambi tugiye kujamwo abantu, usanga abo bantu ari abantu bazoba ariko baraburagizwa, batotezwa, bakengerwa yuko bagiye guteza ikibazo mu bantu kubera yuko baticancishije canke batiteje urwo rushinge. Ariko ndagira ndabwire ngo ntutinye mwene data, ntutinye, wamuyoboka gushitsa kugupfa. Haleluya. Mbere no muri ico gihe hazoba hageze yuko ushingira intahe Yesu Kristo kugira ngo mwemangire. Hagarara ushikamye maze ugaragaza ubukristo. Ubu rero ca gihe kirageze caho umukristo agiye kugaragara yuko aho twavuze ngo turaba Kristo nico gihe tugiye kugaragaza. Yesu Kristo baramubajije bati mbega uri umwana w'Imana? Yesu Kristo ati nawe ati urarivuze. Haleluya. Igihe giye kugera aho bazokubaza ati mbega wizeye Imana canke wizeye gukingirwa n'urukingo rwa corona? Nawe uzoca wishura ngo iki? Uzishura uti mw'izina rya Yesu ubwo rukingo nta bubasha rufise, ati nizeye Yesu gusa. Haleluya. Muri ico gihe rero niho ibitangaza bizoca bitangura gukoreka. Mwene data ntutinye, mbese niyo woshika imbere y'urupfu ntutinye kuko abizera urupfu rwa kabiri ntuzogira ububasha kuba ameze batyo. Ngunesha ntaca urupfu rwa kabiri ruzomugira. Wamuyoboka rero mwene data gushitsa kugupfa. Muri kano kanya rero ndagira nkubwire ngo wewe witeguye kwigishwa akarorero ka Shadraka na Meshake na Abedenego muri gurupe b'amaso, ndakuraritse kugira ngo ukomeze kuba ku mavi, ugire umkomezi, ube umugabo mu kwizera, maze uhagarara ushikamye kandi ntutinye. Yesu Kristo yiteguye kuza gutora ishengero ryiwe. Yesu ari hafi kuza gudutwara mu bwami bwiwe kuko yavuze ngo ntimutinye, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Rero muri kano kanya reka dushimire Imana, tuyikengurukire. Imana yacu yateguriye urukingo ruruta urw'abisi, ruruta urw'abagiye kwicancisha. Yesu yaduhaye urukingo ruruta urw'abisi kuko yaduhaye amaraso y'isezerano. Amaraso yiwe ni yadukiza, amaraso yiwe ni yaduha inkomezi, amaraso yiwe ni yaduha ubugingo budashira. Haleluya. Dusenga Imana. Wera Mana yacu yo mwijuru, ndagushimiye, ndatanze amashimwe. Urakoze Mana kuko ari wewe wera kandi ugororoka. Ndagushimiye kubw'urukingo ruva mu ijuru. Ndagushimiye Mwami kubwa protection iva mu maraso yawe. Waratubambiwe, waradupfiriye, mbere urazuka ku munsi ugira gatatu. Uno munsi uri muzima. Ndakwinginze kugira ngo iri jambo ryawe rishike ku mitima y'abantu bawe bose. Ndasenge umukristo wese ahari hose ahagarare mu nkomezi, ahagarare mu bubasha bwawe, yongere gushikama, ntihagire usura gutinya, ariko twese duhurikire hamwe mu gusenga mu nkomezi. Ndasenge umukozi wawe yongere guhagarara mu bushobozi. Mwami uhe abakristo kurinduka, uhe abakristo gushingira intahe, uhe abakristo guhagarara bashikamye mw'izina rya Yesu. Mbere ndasenge isi yose yuko isi yohagarara mu bushobozi bwawe. Ndasabye mpwemu yera yururuke abasuke ku bushobozi, maze wongere gukoreshwa ibitangaza, maze ibitangaza byawe bikoreke. Ndasenge gurupe b'amaso kugira ngo Mwami uko bariko barigishwa batahuzwa ibyo gushikama, ibyo kugira ubushobozi gushira amanga nka Shadraka na Meshake na Abedenego. Uhe gurupe b'amaso gushikama no kuyoboka, ndetse Mwami barorere isezerano. Mwami Yesu Kristo ko wavuze ati ndi kumwe namwe ntutinye. Haleluya. Urakoze kubyumvise, urakoze, turagushimiye kubikoze, urakoze ubwo abantu benshi bagiye gukira, bagiye gukingirwa, bagiye guhabwa protection. Urakoze Mwami, ndabigushimiye kubwo abantu benshi bamaze kwemera gushira amanga no kudatinya mw'izina rya Yesu. Urakoze Mwami, ndabishimiye nkenguruka, ubishimirwa mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.